Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanye no mu banyu. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha musanzwe mukurikiriyo cyatunganijwe na jewe Janvier Manirambona nkaje wese ndakibashigiriza iminsi yose cyatunganijwe. Muri no minsi dufise ibiganiro turiko turavugana kuri iri jambo twabonye mu gitabo c'imigani ya Salomo igice ca 4 umurongo wa 23 aho twabonye yuko uyu murongo uvuga ngo rinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cyose kuko ngo ariho ubugingo bududubiriza. Twabonye rero ibice bitatu ubuheruka unaho tugomba turabire hamwe rero igice ca 3 aho twavuganye yuko uhereye hariya mu ntangamara cyangwa se mu gice ca mbere yuko tuzoja turabira hamwe ibintu bishika kuri ndwi byo dufasha gushishikara kurinda umutima wacu kugira ngo ubugingo bududubiza muri uyo mutima ntibuhave bwononekara, ntibuhave buhungabana, ntibuhave businzikara, kuko ubugingo butakiri mu mutima w'umuntu nawe abapfuye ntabakiri muzima. Imana yacu nihimbaza. Twamaze kubona rero ibitari bike, tumaze kubona ibintu bishika kuri bine byo dufasha kurinda umutima wacu kugira ngo bikunde ubugingo bududubiza muri uyu mutima bushishikare kududubiza, bushishikare kuba ubugingo busagutse. Mu gice ca kabiri niho twabonye ibintu bibiri vya mbere byo dufasha dushishikara kurinda umutima wacu, aho naho twabonye ko ngo dukwiye kwikura ko akanwa kagoreka. Ikintu ca kabiri naco twabonye yuko umuntu akwiye gushira kure yiwe iminwa ihushagirika. Uheruka naho mu gice ca 3 twarabiye hamwe ibintu bibiri byoshishikara kudufasha kurinda umutima wacu kugira ngo bikunde umuntu aziga mu bugingo buri muri we. Ico gihe naho twabonye muri ico gice giheruka yuko mu byo umuntu akwiye gukora amaso yiwe akwiye gutumbera imbere, kandi yuko mu murongo wa 25 wa kino gice niho twabonye amajambo kandi yuko nibigohe vyiwe bikwiye kwerekeza imbere. No kuvuga ngaha twarabiye hamwe rero indabo z'umuntu agomba kurinda umutima wiwe kugira ngo ubugingo bugomba bududubiza muri we. Turaba ivyo umuntu adakwiye kuraba, ko umuntu ibyo araba byose bitaba bimufitiye akamaro kandi bitaba bimwerekeye, ko mu byo umuntu arabisha amaso yiwe hariho byinshi rero bishobora guhumanya umutima, maze ugasanga rero bwa bugingo ntibubandanije kududubiza muri we. Mu gice ca mbere murumva ko twarabiye hamwe rero ibijanye n'iminwa kugira ngo umuntu yorinda akanwa kiwe, kubera muri vyinshi umuntu avuga asanga yacumuye. Murazi yuko ijambo mbere ry'Imana ryo rivuga ngo mu majambo menshi ntihaburamo gucumura. None rero umuntu yokwibaza ati mbega none muri bino bintu bine tumaze kubona uyu munsi ho turabira hamwe ibihe mu byo shishikara kudufasha kurinda umutima wacu. Tugomba turabira hamwe ibintu bibiri dusanga ku murongo wa 26 muri kino gice ca 4 umurongo wa 26, kuko twarabonye yuko turiko dutsimbataza aya majambo avuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose. Aha ni ku murongo wa 23 rero ngo kuko ariho ubugingo bududubiriza. Twarabonye yuko umutima rero atari nyabarega, atari pubere, atari ikintu ukwiye gutereramwo ibintu byose wishakiye, kuko hamwe wobigenza gutyo, hamwe umutima utowitwararika, hamwe utowurinda, hamwe utowuzigama, hamwe utowukingira, ubugingo bududubiza muri wo butosubira kududubiza. Rero ku murongo wa 26 tuhasanga amajambo avuga ngo usene inzira y'ibirenge vyawe kandi ingendo zawe zose zitungane. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, murumva no majambo dusomye niyo tugomba gusangira muri kino kiganiro cacu kidafise intumbero yo guteba cyane, ariko gifise intumbero yuko umuntu yoronka ijambo ameditako, ijambo azirikanako, ijambo yirigwana mu bikorwa vyiwe vya misi yose abagiye kwirigwamwo
canke mbere aba yamaze gushikamo bivanye n'igihe umuntu aryumvirije kubera ushobora kuryumviza wamaze gushika ku kazi kawe ka misi yose hanyuma ukavuga ati reka ndabe ino video mu gihe wamaze guconda kuri sabone ukaba wamaze kuyabonesha kuri YouTube yacu canke kuri Facebook yacu kuko igihe cyose dushize ko video haca haza notification kumenyesha yuko dushize ko video. Rero aha turabira hamwe rero bino bintu bibiri aho dusanga ivuga ngo ingendo no usene inzira y'ibirenge vyawe. Ico ni ca mbere mu byo turabira hamwe no munsi. Icyaka naco kuvuga ngo ingendo zawe zose zibe izitunganye. Imana yacu nihimbazwe. Tugaragaje kubifataniriza hamwe rero ngaha uyu munsi dutumbereye kuvuga ku ngendo zacu uko umuntu agenda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwiyubare cyane uburyo mugenda, ukuntu mugenda, uko mugenda mwiyubare cyane kugira ngo ntimugende nk'imburabwenge ngo ahubwo mbere ngo mugure uburyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi narena n'amajambo ngaho uyu mwanditsi w'imigani ariko arabwira jewe na wewe ibintu byoshishikara kudufasha kurinda umutima wacu kuko umutima wacu ufise agaciro kadasanzwe, kuko umutima wacu nukwiye gufatwa minenegwe, kuko umutima wacu muri wo indani niho ubugingo bududubiriza. Ahantu hadudubiriza ubugingo rero umuntu ntafata uko yigombeye. Narababwiye mu gice cya mbere cya bino biganiro ingene ncambara amarori kuko nabanzi ingene amarori agoye, ingene azimvye kandi iyo ntayafise ntashobora kwiga, ingene ubuzima usanga bugoye ku munyeshuri agwaye amaso umugabo yabuze amarori kandi agwaye amaso ko amarori yanje ntapfa kuyashira hariho hose. Nimba ngiye ahantu naho nabandi umushitsi natekerezwa kwiga ingene nza kuronka ahantu nshira amarori yanje kugira ngo ejo nzoyatora ata muntu yayamenye, ata muntu yayahonyoyeko, ata kintu cayaguyeko. Imana yacu nihimbazwe. Nukuvuga rero narayitwararika cyane ko navuga nti aha hantu niho umutima wanje uterera. Rero kubera yuko umutima wacu ariwo ubugingo bududubiriza, kuko mu mutima wacu ariho hari isokorokamwe ubugingo, kandi udafise ubugingo nawe akaba asa n'uwapfuye, aba yapfuye. Uyu mwanditsi w'ino migani rero azanywe no kutubwira ngo ibindi byoshishikara kudufasha kurinda umutima wacu bifatiye hanini ku ngendo z'umuntu. Abandi bavuze ngo ingendo y'uwundi iravuna. Iyo umuntu yiganye naka uko agenda, uko yitwara, uko yifata, ingeso ziwe, imyitwarire yiwe, imibereho yiwe, upfuye kuvyigana uko nyene hovyo utabanje kuraba neza ko ivyo bintu wigana ari ibintu bizima bishobora kukubaka, bishobora kugufasha gutera intambwe mu buzima, bishobora gutuma utera ugira iterambere risumba iryo wari uriko. Muri ico gihe usanga ingendo y'uwundi igizene ivuna, ugasanga wiganye ingeso y'uwundi, iyo ngeso y'uwundi ugasanga iragizene, ugasanga iragukwegeye. Imana yacu nihimbazwa. Hano mbere y'ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana n'abanyakibi, kubana n'ababi kunona ingeso nziza. Ni muri iyo ntumbero rero tugomba kuvuga yuko ingendo zacu twebwe abagomba kurinda imitima yacu kugira ngo ubugingo bugume bududubiriza muri yo. Dukwiye kwiyubara cyane mu ngendo zacu. Hari igihe bishika umuntu ugasanga ingendo ziwe zibonekanamo iyindi interpretation, ugasanga hari iyindi nsiguro wewe wocubona mu ngendo z'umuntu, ukabona yuko uwo muntu ingendo ziwe yamugariyemwo, yashizemwo amafyeri acamugariramwo. Imana yacu nidutabara. Uno munsi none twari ku kazi kacu ka misi yose, hanyuma rero hacarengana umuntu kanaka kandi wo mu kibano ca hafi. Hanyuma rero uyo muntu arenganye duca dusanga abo twari kumwe
twese icyo kintu twakibonye ngo ariko wabonye uwo mwana ingene yiyononye, ingene yimugaje, ingene yambugariyemwo kubera ingendo agenda, ibonekana yuko yagerageje novuga ngo kwigana, kugerageza uburyo bwose ngo novuga ngo ibisusu abishire ahabona, no kuvuga yigira umuntu akuze, yigira umuntu novuga ngo afise ibisusu bunyemereye mvuge gutyoye, kumbura se kubera ko aribyo nkunda nyine cyane gose kuvuga gose. Rero ingendo umuntu agenda, ingendo ziwe uko atambuka, kandi bibifatanye n'inyifato, ingendo umuntu yifata birashobora kugaragaza yuko uyu muntu ubugingo bukiri muri we canke butakiri muri we. Ugasanga ingendo ziwe n'ingendo zirimwo novuga ngo inyifato mbi, n'ingendo zirimwo ubwibone, n'ingendo novuga ngo ziprovoka abandi, n'ingendo zitirimutsa abandi, n'ingendo zirimwo agakengirwe, n'ingendo zirimwo ugusuzugura abandi. Imana yacu nidutabare. Ngaho rero yavuze ngo usene inzira y'ibirenge vyawe. Mu yandi majambo ivuga ngo utegure aho uca. No kuvuga ngo mu ngendo zawe sinzira iyo ariyo yose ukwiye gucamwo, hariho hose ukwiye kuja, si ibyo ari byo byose ukwiye kwinjiramwo, kubera hari ibyo uzocamwo, hari inzira uzocamwo ugasanga iyo nzira igushikana mu mahonero, ugasanga ni inzira mbi, ugasanga ni inzira irimwo ibyago, ugasanga ni inzira irimwo ibyaha, ugasanga ni inzira idashikana mu bugingo. Imana yacu nidutabare. Rino jambo rivuga ngo mu mutima w'umuntu habamwo imigabo myinshi, habamwo imigambi myinshi, habamwo ivyiyumviro vyinshi, habamwo amaproje menshi, ariko acavuga ngo mugabo nubwo biruko, nubwo mu mutima w'umuntu ashobora kubamwo imigabo myinshi, ngo inama y'Imana ngo imisi yose niyo izogumba, niyo izoshitswa, niyo izocamwo, niyo bizokunda. Imana yacu nidutabare. Rero umuntu ushobora gusanga aciye mu nzira kumbure y'abagenzi we, ugasanga abo bagenzawe bakubwiye ngo ngwino nkwereka ahantu bicamwo, wewe ntavyo waruzi. Hari umuntu nuvuga ngo w'umukiriya wanje mu kazi kaje ka misi yose, muri iyo misi yambwiye ingene ngo umugenzi wiwe biganye kwishura mubwiye ngo ngwino ndakwereka ahantu ibintu bicamwo. Urumva abantu bariko baratunga bigenze ukunuko ugize ukunuko bizocamwa. Kandi urabona rero kubera ko muri kino gihe habaro n'abantu bize byinshi, nawe n'umuntu yize kaminuza, undi nawe yakora kuvuga ngo yarize vya bintu ngo byo hejuru, ngo yize byinshi, ngo abize byinshi. Ni kuvuga rero ko nawe nyine yize byinshi abisiguriye, ndabona yuko bisa n'iboneka kandi bisobanutse. Mugabo wundi munsi bukeye bwaha asubiye kuhaca arambwira ngo jo rero ngo nzogenda ngo gupima vya bintu ngo ndabe yuko nanje bicamwo. Ni inzira ijanye ibintu nyine vya business, vya commerce, kandi urudandazwa bibonekana yuko gwunguka. Hanyuma nandi ndamubwira nti mugabo rero ni vyiza, ariko ntuzokorere ku makuru wabwiwe n'umuntu umwe nawe umugenzi wawe, kuko arashobora nawe kuba adafise amakuru akwiye, cyane ugasanga yafise hariho ibibura bijanye n'iyindi mikenyuro, bijanye n'izindi sokre kumbure ugiye utabizi neza ugasanga wowe bigwamwo. Ndamubwira ati raba nk'ubu bigenze uku kw'ivyo bintu burya bibonekana ko mengo birimo inyungu nini ya kandi nyaruka umuntu atunga mu kanya isase, kuko byari ibintu byerekana yuko kuri ku imwe ashobora guca mu kamera arenga 600-700, mu gihe kumbure bakoresheje wanashaka amahera atari kenga cyane gose, yari nova mu inyungu y'umurengera. Navuga ni mugabo rero hari gihe usanga ari mwindi mitego, hari gihe usanga bifise bene byo, ugasanga bawugiye utari muri abo bantu, utari muri bene byo, ugasanga birafise novuga ngo ababigenewe babizi binovuga binzobere muri ibyo, batagomba ko hari undi muntu yobijamo kubera abantu ni babantu bunguka. Rero iyo nzira naho bibonekana ko mengera shika, ariko mugabo ugende akariro gakenafire ugende hange. Imana yacu nidutabare bene data. No kuvuga rero
kimwe mu byo dufasha rero gushishikara kurinda umutima wacu ni ugusena inzira ducamo, ni ugutegura inzira ducamo. Iyo umuntu ariko araca ahantu hanyerera akaba abona yuko hamanuka, aritonda, arigengesera, ntapfa kugenda hovyo, ntapfa kugenda n'importe comment, ariko kubera bavuga ati ahantu hamwe no kwiyubara, hamwe no kwizigama, hamwe no gerageza gushiramwo amafire, hamwe no gerageza kurabaho umunyora, kuko muri ico gihe iyo hanyerera umuntu imbere yuko yura ngo ashikame, no kuvuga ngo ashitse ikirenge hasi, abanza kumviza ko hatanyerera, abanza kumviza yuko aho hantu ataho kumbere y'uwo muhanda, nimba ariko ahantu hari amahwa. Imana yacu nidutabare rero, bivuga ngo utegure inzira zawe, usene inzira y'ibirenge vyawe, utegure aho uca, ntupfe guca ahantu utitondeye, utateguye, kuko inzira zose si inzira zose ziba nziza. Hariho izo usanga umuntu azimiriyemwo, kuko ugiye mu kibiri utazi, usanga waciye inkono utazi, usanga ibintu bitagenze neza. Imana yacu nidutabara. None rero sinzi muri no minsi wewe uri kurakurikirana kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, mbega ubwo wewe ibije byose ntujana navyo, ubwo rubanza gusuzuma ukarabati iyi nzira ngomba ncemwe, iyi nzira y'abana bagenzi banje, iyi nzira ndiko ndacamwo y'abana neretswe n'abana abatwiganya abatwakuranye, ubwo iyi nzira ko kwijana mu bugingo, aba bantu izi nama bangira ngo duce ngaha birakunda. Muri kino gihe ubuzima buzimbye, abantu bose batunzwe no gusatira, batunzwe no guhangayika, utabizi cuya biragoye kugira ngo uronke ico ufungura. Mbega ubwo inzira ndiko ndacamwo ndondera ubuzima, ubwo iyi nzira nta manyanga arimwo, iyi nzira ubwo ndayitondeye nsanga ari inzira ishigikiwe n'Imana. Mbega iyi nzira ejo haza sinzosanga injanya hatariho. Imana yacu nidutabare. Turamaze kumva intahe z'abantu batandukanye, aho usanga bavuga ngo jewe nahoze njana n'abantu kumbure ikuzimu, nahoze njana n'abantu mu ma business kumbure, novuga ngo yo mu buryo bw'umwijima, novuga ngo yamangetengete yo kuraguza n'ibindi. Ugasanga rero yagiye we watumbereye yuko yipfuza kuronka ubuzima, mugabo ntiyabanje kwiyumvira ati mbega ingaruka mbi bifise niziye ibi bintu, iyi nzira ngomba ncemwe, mbega irashika. Ugasanga umuntu n'umugenzi wawe akubwiye ko inzira wewe yaciyemwe bigakunda ari inzira y'ubusambanyi, akora ubumaraya, kandi akoze rimwe ubumaraya ashobora gutahana 100,000 canke birenga, yariye yanyoye yagizene. Mugabo nawe ugashobora ati narijya mbona ubuzima buzimbye, ubuzima buragoye, ibintu biragoye, reka sha nanje ndawe. None ugira ngo hari ingorane, nta kibazo, none nakawe simona abaye. Ukabona bagura amatelefone akomeye manini kandi azimbye agezweho, nawe bakwereka inzira baciyemwo ugacupa kwisukayo. Wewe ugomba kurinda umutima wawe ngo ubugingo bududubiriza muri yo bugume bududubiriza muri uwo mutima. Niri jambo rizobona kukubwira ngo witondere inzira zawe ucamwo, wigengesere ingendo zawe zose zitungane. Kugira ngo bikunde kw'ingendo z'umuntu zitungana, nuko urugendo rwiwe ruba rubaye rutunganye, nuko inzira yiwe iba ari inzira itunganye. Uciye mu nzira idatunganye ntibikunda yuko utungana nawe. Uciye mu nzira irimwo ibishanga wambaye impuzu yera, ntibireka kugutarokerako, ntibireka kugucafuza, ntibikunda yuko ugumana ubwiza wari ufise kandi uciye mu nzira irimwo ivyondo, irimwo urushanga. Oyaye rero ugomba kw'ingendo zawe zitungana, utegure kwanza, utegure d'abord inzira zawe, urabe kw'inzira uri kuracamwo ari inzira zo, si inzira z'ubusuma, si inzira zuzuyemwo ububeshi, si inzira zuzuyemwo ivyaha, si inzira zuzuyemwo ubusambanyi, si inzira z'ubumaraya. Uri kuzicamwo wibaza ngo ingendo zawe zizotungana, uri kuzicamwo wibaza ngo ibintu vyawe bizogenda neza. Ntibikunda ko bizogenda neza,
kuko uri kuca mu nzira zidatunganye. Uciye mu nzira zidatunganye, ibyo worondera byose naho wobironka byose uko wabironse uko byaje niko bizogenda, kuko wabironse mu nzira zidatunganye, ingendo zawe ntizatunganye, kandi nta mahoro ubiheza ngo uzobironkane. Imana yashumye dutabira ndane kuvuga menshi siko kuyamana no majambo atumbere kutubwira ngo dusene dutegure inzira ducamwo, tuzitondere, tube attentif, dutire attention ku nzira ducamwo. Inzira abandi bose baciyemwo nawe ntucuyicamo ngo ni kubera abandi bayiciyemo bigakunda. Urabanza uraba amanyanga bakinye, uraraba amasezerano kumbure bagiraniye n'izo nzira, urabe ko wewe uzobishobora, kuko wewe ari igihe uzobikora mugabo ntubishikane, ntibishike, ntibicemwo. Abandi bo bavuze ngo nama ngo umunyabwoba niyo yibye ngo ntashikana. Imana yacu nidutaba rero no kuvuga ngo inzira abandi baciyemwo ntushoke wisukayo, urabanza urabe yuko iyo nzira iri compatible avec ukwemera kwawe, iri compatible avec vision yawe, imbona kazoza yawe, kuko hari ibyo uronka ukazosanga mu iherezo ryabyo byatumye utakaza imbona kazoza y'ubuzima bwawe, ubugingo butazoshira woronse, ugasanga urabutakaje kubera ko waciye mu nzira zitarizo. None sinzi inzira uri kuracamwa muri no misi, ugasanga ku kazi ukora wiba, ukora unyonye, no bavanga no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu canke se bwaho ukorera, bwo kukaza aho ukorera, muri societe ukorera, ugasanga uri umusuma, novuga ngo yabigize umwuga. Ugasanga kumbure nyene niyo nzira uko urabonamo kumengo vyocamwo, kubera kumega agashahara uronka naco kova niko kumara inzira n'inyota umengo ntivyokunda. Ariko mugabo inzira ucamwo uzitondere, kuko nutitondera inzira ucamwo ubugingo ntibuzoguma bududubiza. Nutitondera inzira zawe ucamwo uzohura n'akaga, uzogira ingorane, ingendo zawe ntizizo bizitunganye, kandi iherezo ryawe rizoba iherezo ribi. Ariko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi cikugomba ko igomba ngo usuzume urabe nimba ingendo zawe zitatunganiye Imana, nimba inzira zawe utazitondeye ngo uzitegure, uzisene, uzitondere, hanyuma ugapfa kwiroha mugapfa kubigenderamwo, hanyuma bukeye kabiri ugasanga ukorokeye mu vyaho, ukorokeye mu mafuta, ukorokeye mu makosa. Imana igomba yo kuvuga ngo Mana mbabarira, ahantu nakorokeye mu nzira zitarizo, kuko izi nzira sanze zinjana imahonero, sanze zinjana mu rupfu. Ariko kw'ijambo ryawe rivuze ngo umuntu wese agomba kurinda umutima wiwe kugira ngo ubugingo bushishikare kududubiza muri we, nashishikare kuraba ko inzira ziwe zisenye neza kandi ingendo ziwe zibe zitunganye. Nanje misemo kuvuga ngo Mana mbabarire, kugira ngo bikunde nsubire nje mu nzira nziza, nzimuruke mve mu byo nazimiriye. Uyo muntu n'umuhigwe abwiye Imana gutyo, Imana icimugirira neza, kandi imbabazi zica zimuboneka. Kariko mugana n'umuhombe ubu vyumva akabigwiza n'ubusa, kandi asanzwe aziko muri no misi bimeze nabi, akagomba yibyinira nta kazoza, nta ngorane, nzoba ndakizwa, nzoba ndihana, nzoba ndabikosora, reka mbanze ndondera ubuzima. Ariko mugabo reka burondera mu nzira zitarizo. Uyo muntu Yesu ataraza urupfu rwoza, sinzera ingene vyoca bimugendera. Ariko mugabo Imana ntigomba kwabo mugorwa, igomba ko nawe aja mu muguru w'abandi bikosora, hanyuma Imana ikabagirira neza. Nakore nano majambo twumvise muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, wakoze wakurikiranya n'amajambo ukaba utari bwa tubanze kuri sabone ngo wiyaboneshe kuri zino mbuga zacu dukorera kwivuga butumwa, two gusaba kudushigikira uko ukoze novuga ngo sabone, kugira ngo bikunda ama video igihe cyose agiye ko nawe ucuronka notification mu bambere ikubwira ko hagiye ko video, kandi gutyo urubuga rushishikara gukura, natwe tukabona ko tudatamba twirorera, gutyo bikatwongera intege zo gushishikara gutegura bino biganiro. Nuko rero nano majambo rero sinzi
ufata ingingo wiyumvire ibyo umazemo iminsi ibyo urimwo urabe yuko ari byo bategerezwa kubamwo hanyuma ufata ingingo ubwira Imana. Reka dusenge Imana rero, usengane nanje iri sengesho, ubwira Imana aho byakugoye, niwayaturira n'umutima wawe wose iraguhangaza, irakubabarira, irakugwiza kw'imbabazi, hanyuma wemegwe nayo, hanyuma umutima wawe ushishikare kubamwo ubugingo kandi ubugingo busagutse. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Abantu bayumvise rero, umuntu wese aje kuri we bakavuga ngo nsanze hari inzira naciyemo zitarizo, hari inzira z'ivyaha, hari inzira nazimiriyemo, Mana mbabarira. Umuntu wese asavye imbabazi akaturisha akanwa kiwe n'umutima wiwe wizeye, numugwize kw'imbabazi. Imbabazi zawe zimubera umwambaro mu izina rya Yesu. Amaraso yawe Kristo Yesu amuboneke kamwoza ico y'ivyaha, hanyuma yemerwe nawe. Ibisigaye uyu munsi umuntu wese aza kwirigwa umugirire neza, umugendere, umwiyereke mu izina rya Yesu. Abarondera ubuzu barose, abafise ama business bakuru bagirire neza, ubugurira inzira z'imigisha kugira ngo babere nyisho muri vyose na hose bakwifuza kandi bakuronderako. Ibisigaye tuzosubira guhura mu kiganiro c'ubutaha, igitondo gishasha, twese dushima ko wabanye natwe kandi ko watugiriye neza. Satani ashishikara gutsindwa impande zose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tuvyizeye. Amen.